avuga bifoboye, arababwira ngo Lazaro amaze gupfa. Haleluya. Yapfuye, ariko arababwira ngo ndanezerewe ko atariyo narindi, kuko iyo mba ariyo ndi ntiyari gupfa, sinari kuvyemera, ntibyari gushoboka. Ariko ikinezereye nuko yapfuye ntahari. Haleluya. Kugira ngo mwebwe mwizere ibyakubayeko, nukugira ngo biduze ukwizera kwawe na mutabizi. Yesu nabikora nukugira ngo bizamure ukwizera kwawe. Ibidushikira uko byoba biri kose, uko byoba bingana kose, nukugira ngo bizamure ukwizera kwacu. Ukwizera kwawe uyu munsi kuzamuke. Haleluya. Ukwizera kwacu kuduge. Barababwira ngo tugende, dusubire tugende kuraba umukunzi wacu. Toma canke ni Toma aravuga ngo ubushize bahatswe kukwica. Abigisha baramubwira bati mwigisha, abayuda baheruka gushaka kugutera amabuye, none usubireyo. Yesu aramwishura ati none isaha z'umurango si 12, ugenda ku murango ntatsitara kuko abona umuco w'isi. Haleluya. Ubu turi munsi y'umuco, turi munsi y'umuco, tumurikiwe n'umuco, umuco w'agakiza, umuco wo gukiranuka, umuco wa Kristo. Imitego si kubera kitariho Satani atayitega, ariko iyo mitego nta bubasha idufiseko, kuko turi ku murango. Irahara ariko ntabwo tuzoyitsitarako, ahubwo tuzoyisimba, dutegereza kuyisimba, kuko twebwe tumurikiwe n'umuco wa Kristo Yesu. Tugende gukangura Lazaro. Uyu munsi Yesu hari ibintu aza gukangura. Hari ibintu Yesu aza gukangura. Tugende tuza gukangura Lazaro. Aragenda, bageze hafi, bagira bashike ku rugo, amakuru ashika iwabo wa Lazaro ko Yesu aje. Mushiki wa Lazaro aza yirukanga, aramubwira ati mwigisha, musaza wacu yarapfuye, ariko iyo uza kuba hano ntiyari gupfa. Haleluya. Yesu ahita aravuga ijambo uwo mwanya, aravuga ngo Lazaro azozuka. Lazaro azogira gute? Azozuka. Mwumve imvugo Yesu yakoresheje. Lazaro azozuka. Mukurikirane bariko barandika ko amajwi atumvikana. Sinubwo mwabikosora. Lazaro azozuka. Hari igihe Yesu akoresha kazoza ariko avuze muri kubu. Ukumumenga kubwira ibintu byo muri kazoza, ahantu niho imvugo y'Imana icanganira abantu. Iyo abantu bagifise maturité iri hasi, bagifise batarakura mu mwemu, Imana arigisha kukubwira ikintu, ikakubwira ngo ndaguhezagiye, kandi kubwiye ko izoguhezagira mu gihe kizoza. Cyangwa Imana ikakubwira ngo nzoguhezagira, nzokugaburira, nzokwambika. Bwaca mu gitondo ugasanga byabaye. Kandi iyo yari yakubwiye ibintu byo mu myaka, umumenga ibintu byo mu myaka iza. Haleluya. Ndashaka Yesu atubwire ibintu bya hagufi. Bya hafi, apana ibintu bya kure. Haleluya. Azozuka. Uyu munsi urazuka. Uyu munsi umuryango wawe urazuka. Uyu munsi ahantu wahambwe uravayo mu izina rya Yesu Kristo. Ikinogo urimo urakivamo mu izina rya Yesu. Uyu munsi nyina paneje, uyu mwanya nyene, iki gitondo cy'uyu munsi urava ahantu waruri, ikinogo warurimo urakivamo. Iyo ngwara iraza guhunga, uyo musonga uraza kugenda, ubwo buribwe uraza kugenda.
Marita aramubwira ngo ndabizi ko azozuka mu izuka ry'abapfuye. Yesu aramubwira ati ako murizera ni jewe kuzuka n'ubuzima, unyizera naho yoba yarapfuye arazuka. Sema amina. Unyizera byose biva mu kwizera. Udafise ukwizera naho no gusenga amasengesho ameze gute ntabwo byoshoboka, ntabwo byokunda, ariko gira ukwizera mu izina rya Yesu Kristo. Kwizera, unyizera, urupfu ntabwo rufise ubushobozi kuri we. Haleluya.
umwe yoronka igipande kimwe hano kora zaratagihari uharonka umugabane ugati rero nagende ntagaruke agiremwe burundu bugiye ugwaye hari abantu bavuga atari kani nikaracika burya babandi bupfa matongo bumvise ngo wacikanye niboca baduza amabendera bajya mupfuru bibe ajya ucikanye bibaza ariko noneho ntahuja ntahuri buje asohoka hambiriye. Haleluya. Asohoka boshe yabwiye ati muhamburure mureke agende bamukura igitamba cyari gipfutse amaso nicari kibosha amaboko nicari kiboshe amaguru parti yose iboshe ku buzima bwawe uyu munsi Yesu ari buyibohore igice cyose kiboshe ku buzima bwawe kiri bubohoke niko naenda pole pole kwa jusikia ya mambo Yesu arakubohora kandi Yesu araza kukuzura bajye nyene bamuhanze babwira ngo kuri buye kurako mwebwe nyene uraza gutangara ni wabona Imana ikoresheje umwasi wawe uraza gutangara ni wabona Imana ikoresheje umwasi wawe Imana ikoresheje umuntu atagukunda sema mina ako munyarutse mu connect ni ngoga dusenge shaka dusengana n'abari kuri internet muko ndirabagiye ngira bavuye ko ako nani nifuza kubasengera kuko haci Imana yambwiye ku bantu badukurikirana kuri ku buhinga bwa none ko ndabona umwanya wo gusenga uri kuregereza Satani yaragiriye ifuhe aya masengesho ariko nta kundi baza kuba basigaye ko turasengana nabo ngiye kurangiza mvuga ku gitangaza kimwe Yesu yakoze ntabwo ndi busome Bibiliya itubwira ngo umunsi umwe Yesu ageze ku irembo ry'Inayini ku irembo ryahe ry'Inayini ahura n'abantu bari bagiye guhamba umuntu ahura n'abantu bari bagiye guhamba umuntu kari akana k'ikinege k'umugore w'umupfakazi yaragafise arakana kamwe kagahungu bahurira mu irembo ry'igisagara bateruye isanduku. Haleluya. Uwo mwanya Yesu akikabona ahita amenya amakuru yose y'ubuzima bw'uyo mwana n'ubuzima bwa nyina. Tamenya amakuru byose. Biya Yesu yamenya amakuru yose y'ubuzima bwawe. Burya Yesu yamenya amakuru yose y'ubuzima bwawe. Arababwira mu mateka. Haleluya. Mu mateka y'isi. Uretse ku isi yacuramye nta muntu azibira abantu bagiye guhamba. Abantu bagiye guhamba barubahirizwa kera. Niyo mubonye ikiziga kirenganye mwarahagarara mwese mukacunamira n'atabona mutabamo muzi mukacunamira. Ariko uwo munsi Yesu ahindura protocol. Muri iki gitondo cy'uyu munsi hariho protocol zigira zishinduke. Ahindura protocol ko yari panze. Tuzamuri biganza umwami wacu Yesu. Hari protocol zigomba guhinduka muri iki gitondo. Hari ibintu bigomba guhinduka muri iki gitondo. Uwo mwanya Yesu atanga itegeko aravuga ngo hagarara. Muramaze kubona umupolisi mwibarabara. Umupolisi mwibarabara iyo yambaye teni y'igihugu afise inko afise na n'ijya matrikire ntavyo menya ico wowe gusa ureba
nigeze kubona agafilime kamwe kakinywe n'abana bo muri Nigeria. Se wawe yari umusirikare, bagahengera papa wabo yazanye impuzu ziwe muhira, bagaca bazambara, bagaca baja guhamagarika imiduga mwibarabara. Abyumva, bagaca baja kwaka amafaranga abantu mwibarabara kuko bambaye iteni z'igihugu. Iyo umuntu yambaye umwambaro wa Yesu, iyo umwambaro w'agakiza, umwambaro wo gukiranuka, aba afise autorité yiwe. Urumva, iyo usanze umupolisi ahagaze mwibarabara, ushobora gusanga umupolisi atagira ibiro, bangaye imbaga, mugufi, mugabo ugasanga imodoka wowe ahagaze guke akagira ukuboko guke. Imiduga iratonda umurongo, amakamyo n'amakamyo agahagarara. Kubera iki? Hariho autorité y'igihugu. Iyo adugije ikiganza guke, si wadugije ikiganza, ni imbaraga z'igihugu. Uyu munsi hari ukuboko kw'Imana kugomba guhagarika ibintu, guhagarika ibintu byari bigeze. Haleluya. Hira gusa umugongo, uzoba ugonze igihugu. Umunsi umwe hari umupolisi yigeze kumpagarika, nari ndiko ndagenda, mbona arahamagaritse, nibaze kumva ashaka kwirenganira. Wewe yashaka kwirenganira, yari wenyine ari umuntu ko yakafise inkoho, yambaye na teni y'igihugu. Tewe banzo hagare mbaze ndengana, urabona? Abanza ararengana, aragenda, ageze hakurya atanga uruhusha ati genda. Naho yo batize, naho yo batazi gusoma, mugabo akaba afise autorité yawe n'igihugu. Muri mwebwe arigihe mutamenya ubushobozi mwahawe. Muri mwebwe harimo Kristo Yesu. Iyo uzamuye ikiganza gutya, haleluya, ibibazo birahagarara. Yesu nawe ayitira abwira abantu bagiye guhamba ngo hagarara, bayitira bahagarara. Sema haleluya. Bayitira bahagarara, bayitira bamwumvira, ababwira ngo shira hasi. Icyatumye bahagarika bazabona igiki? Ni kubera kuriya Yesu ntabwo yagiriye impuhwe uriya mwana. Nuko muranyumva, Yesu ntabwo yagiriye impuhwe uriya mwana, ahubwo Yesu yagiriye impuhwe nyina. Kuko upfa we yari yapfuye, byari byarangiye, ariko nyina ntiyari afise yataha. Haleluya. Ntiyari afise yataha. Baramuwe, bari barashatse kumwirukana, ariko kubera umwana birabananira. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Uzora umugore ari mu rugo yarubyayemo upfa kumunyiganyiza, arufisemo abana upfa kumunyiganyiza, ariko atabana nimbwira musuzugura, n'akayabo karamusuzugura. Ariko iyo afise abana aho hantu, nawe upfa kumugira uko yishakiye. Utunze Yesu nawe upfa kumugira uko ashaka. Iki kibazo tubwira abantu benshi ntabwo batunze Yesu. Nibishoboka. Ararinzwe, ari protege. Haleluya. Ari ku rukingo. Nimba utarakizwa, uyu munsi ukizwa. Nubave wibaza ngo ibintu by'Imana rero ngo ibintu byo gupfa gutanga ahereza umuntu wari we wese. Niba utarakira Yesu, wakire Yesu, ubanze utunge Yesu mu buzima bwawe. Haleluya. Tarakizwa ukizwa. Uyu mugore yari inshuti ya Yesu mwibangano, ntabwo bari babizi. Yesu amubonye, abona ntaza kugira ahantu ataha. Haleluya.
bari bamaze, urumva bagiye kumuhamba, bamwe basigaye baragabura ibyo mu nzu. Umwe atwara imatera, uwundi atwara isahani, uwundi atwara igikombe, uwundi atwara ishuka, uwundi atwara igitanda. Ibyo mu nzu byose bari bahejeje kubitwara, baridiriye gusa kuza ngo bave guhamba amaze gukaraba, bace bamusezerera ubwa nyuma. Babwira ati ntacu giziga, nta mugabo hafise, nta mwana uhafise, nenda zako. Bigari abantu bagabanganye ibyawe, bazi ko kabaye byarangiye. Bazi ko kabaye byarangiye. Uwo mwanya niyo saha, haheze umwanya mutoya, bazabona wa mugore agarukanye n'umwana. Harabaheruka kabaye. Sema haleluya. Babona agaruka, atarashika muhira, bumva amakuru ko wa mugore agarutse kandi agarukanye n'umwana muzima. Munyemerere muzamura ibiganza. Hari abantu baheruka ufise ibyapfuye, ariko baragiye gutangara bumva amakuru ugarukanye n'ibizima. Aka ntabwo mukumvise mwamuzamuye amina. Bazi ko kabaye, ariko bagiye kumva amakuru utaragera mu rugo, bagiye kumva amakuru yawe. Barabwira ati wa mugore aragarutse kandi agarukanye n'umwana. Bigenze gute? Cyangwa n'umuzima teka byahindutse, bahuye na Yesu. Nabo bagiye kumva amakuru, bakivyumva muri ako kanya. Umwe wese atanguye kugarukana icyo yatwaye agisubiza mu mwanya wacu, icyo yari yajanye agisubiza mu mwanya wacu. Ndagomba ngo uyu munsi usubirizwe ikintu cyose cyari cyaravuye mu mwanya wacu, icyo bari baratwaye. Bumva amakuru y'icyo Yesu yakoze ku buzima bwawe. Bagaruka, uwajanye imatera ayigarukana, uwajanye ishuka ayigarukana. Yagiye kugaruka kandi ndababwire, si kuva ko uyu mugore amakuru atari yayamenye. Baramubwira ati rega naho ibintu bamaze kubijana byose, naho uza kuronka ushikira, byose babitwaye, inzu isigaye igaragara. Haleluya. Hari amakuru mabi wari ufise, hari amakuru mabi wagendana, hari amakuru mabi wari warabwiwe, ariko Yesu avuganye nawe muri iki gitondo. Ikintu cyose bari baragutwaye, ikintu cyose bari baracanye, bagiye kukigarukana ku itegeko. Mana we ndagukunze. Bagiye kukigarukana kubera itegeko ry'Imana. Bafata ikintu cyose bari bajanye mu mwanya wacu, mu mwanya wacu, mu mwanya wacu, bagisubiza mu mwanya wacu, bagisubiza mu mwanya wacu. Niba ari amafaranga asubire mu mwanya wawe, niba ari utunzi bwawe busubire mu mwanya wawe, niba ari amagara yawe yari yaraparanganye yarononekaye, umubiri waronekaye, ikintu cyose nigisubire mu mwanya wacu. Unavyizeye ngo uvuge haleluya. Bari bazi ko kabaye byarangiye, bari bazi ko kabaye byacitse, ariko basange bumva amakuru y'ibyo Yesu yakoze ku buzima bwawe. Bumva amakuru y'ibyo Imana yakoze. Subirana ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanuriye muri iki gitondo, itariki y'uyu munsi, ikintu cyose nigisubira mu mwanya wacu. Wa mukobwa we, subirana agateka kawe, subirana agaciro kawe. Wa mudamu we, subirana agaciro kawe. Yo wa musore we, subirana ibyawe byose. Ikintu cyose cyari cyaranyazwe nigisubizwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi navyumva hari umuntu Yesu asubije, hari umuntu Yesu akoreye igitangaza gigiye gutuma bizana. Sema haleluya. Barabizana, barabigarukana. Yega ari umuntu ibyo bigarutse. Yega ari umuntu ibyo bigarutse. Ku nguvu. Ndavuga ngo ku nguvu. Ntabwo ari ku neza, si kubera ko babishaka kubigarukana, ariko ni ku nguvu. Umugisha wawe ugaruke ku nguvu, ku itegeko. Umuntu akakunyaga, akakwiba, akakurenganya, yitwaje igitugu, yitwaje uburozi, yitwaje ibitega. Ndagomba ngo ibyo bitega bihinduke zero, bihinduke umunyota. Ari umuntu bari bararogeye ahantu muri iki gitondo, ukuboko kw'Imana gushwanyaguje ibyo bakoreye aho hantu.
ukuboko kw'Imana gushwanyaguje ibyo bari barakoreye mu marembo yawe, byo bari barakoreye mu mayira abiri, byo bari barakoreye mu mazi, byo bari barakoreye mu ibenga, byo bari barakoreye munsi y'ibiti, byo bari baratongereye ahantu, byose bihindutse sans effet. Asema haleluya, bibaye sans effet, biratakaje imbaraga. Imbaraga z'abapfumu zirarangiye, imbaraga z'abarozi zirarangiye. Aho bagushize urahavuye, aho bakugaraniye uravuye, ibyo bagutwaye barabigaruye. Ugiye gutangazwa no kubona usanga ikintu cyasubiye mu mwanya wacu, cyasubiye mu mwanya wacu, cyasubiye mu mwanya wacu, cyasubiye mu mwanya wacu. Oh, Yesu ageze kwa Zakayo. Sema haleluya. Zakayo abwira Yesu ngo uwo nivye ndamuriha kane, ndamusubiza ivyiwe kane. Oh, Yesu yageze urasubizwa ivyawe. Abantu bari baratwawe ivyawe, Yesu avuga ngo uyu munsi ndarara iwawe. Amaze kugera iwe, Zakayo aravuga ngo Yesu ko wageze wanje, ndasubiza umuntu wese cyo namutwaye, ndasubiza umuntu wese cyo namunyaze. Hari abantu banyazwe, hari abantu barenganijwe, hari abantu bacinyijwe, hari abantu subizwa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nta jambo nemwe yaravuze, ariko kuko yahageze gusa abantu basubizwa ivyabo. Aba ngo uwo nivye ndamwishura. Haleluya. Umuntu aguheraniye ideni yanse kuri kwishura, ari guhana n'inyungu. Utamusabye inyungu wenyine akubwira ati jewe ndabye iminsi nari ndaguheraniye, ndi bukwishurane n'inyungu, ndi buri gwize kabiri canke gatatu, ndabye iminsi nari ndaguheraniye, ndi buri gwize. Aho Yesu ageze, aho Yesu ageze, amateka arahinduka. Haleluya. Zakayo, abantu nkunda kubitiranya. Zakayo abwira Yesu ati Yesu ko wageze iwanje, ndasubiza umuntu wese, ndamusubiza, nigizwa kumusubiza icyo namutwaye. Yesu numva ariko arambwira ngo ndakubwire ngo icyo wanyazwe uragisubizwa, icyo watwawe uragisubizwa. Tuzamura ibiganza Imana tuvuge amina. Subizwa ikintu cyose watwawe, subizwa impano zagiye, subizwa ingabire zazimye, subizwa amasengesho yawe, subizwa umunezero wawe, subizwa amagara meza, subizwa. Ariko nako no subizwa, urasubizwa. Tugomba gusenga Imana, tugomba kugira gute? Gusenga. Tugomba guhamagara Yesu akiza muri iki gitondo. Murabyemeranya nanje ko Yesu akiza? Yesu arakiza. Arabazanye amazi, niyo ntiyabatumye murazana, mwareka ko yazana yabatumye. Eske ko musikiye muzana amazi buri munsi ni kubera iki? Harizeye ko akiza itwe twase. Nemwe nimwe yasengera. Nimwe yasengera muhira. Bigakunda. Siye mufise ukwizera uko hejuru. Haleluya. Reka dusenge. Dasa muhagarare dusenge. Mbere ko dusengera ibindi, hari umuntu ari ngaha mu matwi yiwe aguma ibintu bivuga ngo nk'iminzere, mu bintu byaranse guhera. Ameze nka kujya k'umuntu ya afise ibintu byamugiye mu matwi, yumva mu matwi yumenga nyene hari ibintu vyugaye ukuntu arumva, ariko yumva umenga hari ibintu atabona. Iyo muntu
ndamusengera imbere ko nsengera abandi. Aze hano. Yuzura ibyapfuye yitibita, ni ubikora ukabikora, ni uzura ibyapfuye. Haleluya. Mufise ibyo bibazo? Mwarabyakiriye ko mutari bwabinzanire ngo ndabisenge? Mwarabyakiriye nyine mwumva biri kawaida. Ariko hari daimoni yicayemo. Shiraho ibiganza gutya. Abandi ndiko ndasengera aba, namwe musenge Imana. Ndiko ndasengera aba, nawe wisengere kubw'ibindi bibazo byawe. Uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana igira neza, uhoraho Mana ihambaye, uhoraho Mana y'amasezerano, uhoraho Mana y'ibitangaza. Ndasengeye bano bantu, ndasengeye bano badamu, ndasengeye bano bakobwa, ndasengeye bano bapapa, ndasengeye umuntu wese abadayimoni bicaye ko, abadayimoni bagiriye nabi, abadayimoni babujije amahoro, abadayimoni bononeye ubuzima. Ndakubise kino gitero, ndakubita kino gitero kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Ibyo navuze sibyukora. Abzo rusengera amatwi nakarasengera aha. Baragaza Yesu. Topa sheketaya. Ivyica womeza gusengera cha again. Izina rya Yesu Kristo. Mana ndarekura umuriro, Mana ndarekura umuriro, Mana ndarekura umuriro, Mana ndarekura umuriro, Mana ndamenagura, Mana ndakubita migambi y'ikuzimu, migambi ya Itofeli, migambi y'abazimu, migambi y'abakonikoni, migambi y'abanyamareba, migambi y'umwansi, migambi y'ikuzimu, migambi ya shetani, migambi ya sekibi. Izina rya Yesu Kristo, wakira ubuzima.
izina rya Yesu, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ububasha, izina ry'ubutware, turategeka, turamenagura, turasambuye, turanetraliza, turabomora, turakubita, turarandura, turakuraho migambi y'umwansi, migambi ya shetani, migambi y'ikuzimu, migambi y'abarozi, migambi y'abakonikoni, migambi y'ikuzimu, turayishwanyaguye mu izina rya Yesu. Mwakira ubuzima. Mana y'ububasha n'ubushobozi, izina rya Yesu. Tutumura ayo mizimu, izina rya Yesu. Movelo, movelo, soka, ubushobozi bw'Imana. Ko mudasenga, nabwiye musenga Imana. Nawe isengera ibindi bibazo, sengera izindi ngorane ufise, sengera ibindi bibazo ufise, sengera izindi ngorane zawe. Fata umwanya wo guhamagara Imana nawe. Jina la Yesu. Ndakubomora, ndagukubita hasi, waciniwe, waciniwe, ndagutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Tora! Ngaho murahiye, 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 ngaho umuriro. Toka 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 toka.
izina izina Yesu. Babandi bafite ikibazo cyo mu nda ingo muzi yamaze ko mutaje muyaza. Nuraba ku isaha ukabona wacere ku kazi cugenda ntuze kugucereza, ukabona umwanya wageze kugenda ku kazi cugenda nta kibazo. Kabatihuta dufata umwanya wo gusenga uyu munsi. Mana ndasenga aya mazi muri aka kanya akora igikorwa, akora igitangaza, akora igitangaza muri we, akora igitangaza mu izina rya Yesu, 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 mu izina ry'ububasha. Aya mazi bakorera igitangaza, ibyo bariye batabigaburiwe nawe babiruke, babidahwe, bibavemo, bafatwe n'amaseseme, babidahwe, babiruke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga muri aka kanya ukora igitangaza. Ntagire umuntu asiga ibintu bye mu kibanza, amatelefone n'ibindi. Maze iminsi duheza gusenga zabona haje umuntu ngo banyibye telefone, bagize iki telefone yawe uyifata mu ntoki bwe tugo turasenga, kugira ngo mu nyuma ntuze kuvuga ngo ibintu byawe byatakaye. Iyo abana b'Imana bashenge, Satani nawe ashengerana nabo. Kadusenga Imana. Jesus, Jesus. Iki gitondo nico muzuko, iki gitondo nico gusubizwa, iki gitondo nico guhabwa, iki gitondo nico kugirirwa neza, iki gitondo nico butabazi. Mwami Yesu, ndizera ko hari abantu bagiye kugirirwa neza nawe, hari abantu bagiye gutabagwa nawe, hari abantu bagiye kuruhugwa nawe, hari abantu bagiye gukira. Hari ibibyimba biri mu nda zanyu bigiye kumenagurika, bigiye guturika, bigiye kubomoka, bigiye gushwanyagurika. Hari ikijuru rigomba gukora, hari ikijuru rishaka gukora. Jesus, Mana ndasenze ku bw'aya mazi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo ukore igitangaza, ndasenga ngo ukore igitangaza. Mwazanye twatudoho mwatuzanye mutazamugirire ko turi umwanya wa deliverance yo mu nda. Ibivamo byiyumvira neza, ntanguye gusenga bamuca mu byiyumvira. Bana batanguye gufatwa n'amaseseme bagomba kudaho. Munyarutse n'ingogana n'ingoga abantu topa shikaya. Namwe ariko barakurikirana nimba byakunze abari alinye. Nawe ufata amazi, nawe ufata amazi. Ushobozi bw'Imana. Ukumva urafashwe n'iseseme, takintu cyo kudahwa mu gihe kiri hafi yawe, cumanuka wegere inyuma ntudahwe mu bana. Pa le bosh. Ushobozi bw'Imana, ushobozi bw'Imana. Imana kirakora. Hari Imana kirakora muri mwebwe. Hari ibintu biriko birisevya, hari ibintu biriko biravayo, hari ibintu biriko biravamo, hari ibintu biriko biravamo, hari ibintu biriko biravamo. Hari ibyo Imana kirakora, hari gitangaza cyo kirakoreka mu nda yawe. Hari ukuboko, hari ibintu biriko biraturika, biriko biramenagurika bivamo. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Umuriro, umuriro. Hari Imana kirakora, hari Imana kirakora, hari ijuru rikorera, hari ijuru rikorera mu nda yawe, hari ijuru rikorera rema mu nda yawe,
hari ikintu uriko rirarema mu nda yawe, hari ikintu kiriko kirakoreka, hari ikintu kiriko kirakoreka, hari ikintu kiriko kirakoreka, hari deliverance ikiraba muri wewe. Riados. Jesus. Jesus. Ubuzima, kiruzima, 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 kiruzima. Ibyo wariye. Bamwe mwarose muri ko murajya inyama, abandi mwarose muri ko muranwa, muhabwa ibintu byo kunwa. Hari abantu mwarose muri ko muragaburirwa, hari abantu mwarose muri ko musangira n'abapfuye. Ibyo baguhaye nibipfayo muri aka kanya. Biravayo. 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 Ndavuga ngo biravayo. Vayo. Vayo. Senga. Esa abantu bameze gute? Senga. 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 Yes. Yes. Byo wariye byose birasohoka. Iyo sumu wariye, iyo shano wariye, iravamo. Iravamo. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Ngaho umuriro. Ngaho umuriro. Wa daimoni wicaye muri estoma yiwe, wicaye mu gitereko ciwe, wicaye mu intestine yiwe, wicaye mu mara, urapfayo. Urapfayo. Ndavuga ngo vayo. 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 Hari ikintu kiriko kirakoropa mu nda yawe. Hari ikintu kiriko kirakoropa mu nda yawe. Hari ikiganza c'Imana kiriko kirakoropa mu nda yawe. Hari ikiganza c'Imana kiriko kirakoropa mu nda yawe. Hari ikiganza c'Imana kiriko kirakoropa mu nda yawe. Hari ic'Imana kirakora. Hari ic'Imana kirakora. Hari ic'Imana kirakora. Hari ic'Imana kirakora. Jesus. Yes. Yes. Muriro. Muriro. Ubushobozi bw'Imana. Fata amazi yanweko. Jesus. Jesus. Tereka amazi hasi. Shira ibiganza byawe ku nda yawe. Jesus. Jesus. Fayo. Bandanya gusenga. Bandanya gusenga. Abantu mumeze gute? Ye naye ndabireka. Ibitakubabaje n'isije bibabaza jenye. Ndabareka mwitahira. Toya. Toya. Sola. Sola. Soka. Kwa jina la Yesu. Muriro. Izina rya Yesu. Izina ry'ubasha. Kwa jina la Yesu. Pa. Senga. Uri kurongorera. Senga mu nkomezi utuze ijwi ryawe usenge. Witandukanye n'ivyo. Vuga n'akanwa kawe. Itandukanye n'ivyo baguhaye. Vuga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sola.
Yeah! Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, umuriro, umuriro, moto 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 moto. Upeo, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shindwa, toka, murahie, 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 le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 l
sera mugabo toka izina senga nimusenge musenge mu nkomezi sora ijwi ryawe uvuge witandukanye n'ibyo toka kwa jina la Yesu byicaye mu nda nibiveyo ubushobozi bw'Imana imbaraga za Yesu ubushobozi bwa Yesu izina Yesu ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana uriya mumama uyu mumama nazi wino muzamuri ibiganza zamuri ibiganza Jesus ubushobozi bwa Yesu imbaraga za Yesu ubushobozi bw'Imana imbaraga z'Imana ndasohoye biri muri we ndasohoye daimon ndasohoye umurozi ndasohoye umuzimu ndasohoye impwemu mbi ndasohoye ndatandukanije nawe taya musenge cyane mvuze gusenga cyane no gusohora ijwi ukavuga sohora ijwi uvuge witandukanye n'ibyo mwumva ikirundi cyangwa mwumva icyongereza n'uwo muhagararanye ntari karakumva ibyo uri kuravuga senga n'ijwi ryawe urisohore kuko warifise sindi ko ndumva n'ibyo uri kuravuga jewe duhagararanye acha budhaifu senga mu nkomezi soka kwa jina la Yesu senga kwa jina la Yesu senga izina Yesu
izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Muriro, muriro. Senga, sambura ibyo bicano, sambura iyo myuka, sambura abadayimoni, menagura iyo myuka y'abapfumu n'abarozi. Senga, renza isengesho. Moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto, 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 fire, 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 muriro, 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 la 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 la, kwa jina la Yesu. Yeah, ya 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 ya, bushobozi. Moto, 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 turira, bomora, itandukanye, tandukanye n'ibyo bicaniro. Sangangura, sangangura, sambura, sambura. Yes, yes. Senga reka gufyina, senga reka imikino, bomora. Moto, 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 moto. Senga, senga. Acha udhaifu, acha udhaifu. Rekinegenge senga, senga magarima. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Yeah, 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 yeah. Umuriro, 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 umuriro. Baragasima, ni baragasima. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jesus, Jesus. Moto, 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 moto. Umuriro, 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 umuriro. Abantu bariko barabahoka, abantu bariko barabahoka, abantu bariko baridegenza ibyo bagukoreye, izo ngwara, ayo madiyabete, ayo madiyabete, ayo hypertension. Ay, 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 ay. Jesus, Jesus. Abatakaza imbaraga, abo satani hiboheye akabagirira nawe. Fire! Moto! Izina Yesu, izina Yesu. Yeah, yeah. Out now. Izina Yesu. Muriro, umuriro, kuya muriro kwakora.
ubushobozi ubushobozi ubushobozi. Fire. Kwa jina la Yesu. Tutumura. 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 Itandukanye n'ibyo byago. Tandukanye n'abo barozi. Tandukanye n'izo mana. Tandukanye n'ibyo bigirwamana. Jesus. Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ubushobozi bw'imbaraga z'Imana. Maraso ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Ndarekuye umuriro, 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 ndarekuye umuriro. Ta! Ta! Izina rya Yesu. 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 Ono do Jésus. Ono do Jésus. Ono do Jésus. Ono do Jésus. Wachago we, wa mugozi we. Chika! Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Komereza amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Subire mu bibanza. Subire mu bibanza. Urabohotse mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo urabohotse mu izina rya Yesu. Kurangiza ariko ndagenda kubwira iyi ndwi n'indwi yo gusigwa. Iyi ndwi n'indwi yo gusigwa. Nari mvuze